biteye ubwoba gute ngo wumva leta zunze ubumwe za Amerika ariko leta zunze ubumwe za Afurika zisigaye zibaho uyu munsi leta zunze ubumwe za Amerika kuvuga bwira iki gihangange igizwe n'ibihugu 54 ngiye kuraba ibyo bihugu 54 vyagiye hamwe biriyunga bimaze kwiyunga bifundika umugambi umwe wo gukoloniza y'Afrika cyangwa ibyo bindi bihugu. Hello friend, baramutse nabipfuriza mpayimana n'abantu nabifuze kugubwa neza nabifuze konoranirwa mu byanyu no mu banyu. Reka turamutse abari mu mpande zine z'isi, mu burengero, mu buraruko, mu bumanuko, wowe wese aze kubitahura n'udatahura aze kugira translate akure mu rurimi atumva ayishyire mu rurimi yumva. Ibyo ngiye kuvuga ibintu bisa n'ibiteye ubwoba. Uyu munsi uri hejuru ngiye kuvuga ku bihugu bituranye, ibi bihugu by'amahanga cyane cyane igihugu cya Amerika na Israel ubona ko cyaje kigashora intambara kuri iki gihugu cya Iran. Ni bagenzi, uyu munsi uri hejuru rero tuje kurabira hamwe iti ni gute Israel nk'igihugu cy'igihangange vyaje gute kugira kibe igihangange, cyavuye kuki, vyaciye ninde yagisinyiye, ni ibihe bihugu byo muri Afurika vyagisinyiye kugira kibe igihugu cy'igihangange. Ibyo tuje kuyaga ko uno munsi tuze kurabira hamwe abakuru b'ibihugu mu gihugu cya Israel cyangwa mu gihugu cya Amerika, ibihugu by'ibihangange, twumve igituma bagerageza gushyira imitahe myinshi, bagerageza gushyira ingufu nyinshi mu ntambara mu bihugu cyane cyane naho n'umunsi bari muri Iran, igihugu nacyo nyine cifise, igihugu cifashe. Mumenye ko neza ari byo bihugu bya mbere birutura kandi binini bifise ubushobozi n'uburenganzira ku ntambara ziko cyane cyane umugabane wa Afurika. Uno munsi nahende kuvuga kuri Israel ariko n'akandi gacishemo rero ati Amerika na Israel bakoze gute, ni gute bafunditse umugambi cyangwa ni gute ngo wumva leta zunze ubumwe za Amerika ariko leta zunze ubumwe za Afurika zisigaye zibaho uyu munsi leta zunze ubumwe za Amerika kuvuga bwira iki gihangange igizwe n'ibihugu 54 ngiye kuraba ibyo bihugu 54 vyagiye hamwe biriyunga bimaze kwiyunga bifundika umugambi umwe wo gukoloniza y'Afrika cyangwa ibyo bindi bihugu bitanguye kuja mu nzira y'iterambere. Rero ugiye kuraba Amerika nk'igihugu cy'igihangange, nk'igihugu atava kwivogera, kigomba gufata ibihugu byose biri inyuma canke biri mu nzira y'amajambere canke bigikenye cyane ngo bikigumize mwa bwa bukoloni butegera buhera. None ibi bintu Amerika ikora kuki, ibikura abashoboye kuba mwegereye cyane Donald Trump ugeze ku mukuru w'igihugu cya Amerika, ni gute yafunditse uno mugambi cyangwa abakuru b'ibihugu bose bagiye barahaca, ni gute bafunditse uno mugambi bakibuza gukurikirana kino kiganiro cyose kageza ku mpera. Uraza kumva neza, uraza gusobanukirwa neza, uraza kumva ubusesanguzi cyangwa ubucukumbuzi bugera kure buvuga ibijyanye n'ingene Amerika yiyunze igaciza ikabanza igakubita ibihugu bya Afurika byose ikabishyira mu kiganza. Si no mu kiganza gusa, yaje itanga amategeko ayo ariyo yose, iyo ava hose azananye Amerika. Rero ndongeye gusubira kubaramutsa cyane muri ko murakorekerana sheni ya kwigamije. Iyi ni sheni muzogenda murashako muraronka ko ibimenyi bitandukanye cyangwa inyigisho zitandukanye, ibunaribonye cyangwa ubunarinyweye, reka tuvuge ubunarinyweye cyangwa ubuhamya bweruye neza, bucukumbuye neza,
uriko arayikurikirana wese ndagusaba kugira subscribe bwa mbere kugira ngo ibiganiro byose bizoza birahaca ugende urabitora urabimenya. Uyu munsi uri hejuru niwo munsi twagira tube turanyaga twumve neza ni gute Afrika, reka tuje kuri Afrika yacu nayo, ni gute Afrika nayo tugerageza kuja hamwe nk'abanyafrika, nk'abirabure cyane cyane abirabure nibo ngomba gushingira ko kubera twebwe abirabure, twebwe abirabure canke abo birabure bari ngaha mu zindi mu bindi bihugu vya Afrika nitwe umenga nta jambo rinini dufise. None kubera iki tudafise ijambo kandi tuvuga ko twikukiye? Uno munsi ni kubera ko uyu munsi kugira ngo igihugu runaka ca Afrika gifata ingingo kibanze gusaba uruhusha kugira ngo igihugu gikore igigwanisho kimwe, inkoho imwe canke misile imwe kibanze gusaba uruhusha ivyo bihugu rutura. Kubera iki bobo mu gukora ivyo bikoresho vyaba ari bihonyora ubuzima bw'abantu, vyaba ari vyica amagara y'abantu, bobo batagenda kutugisha inama? Iki gihe rero harageze ko twikangura, harageze ko tubona, harageze ko dutahura, tukabanza tukagira ubumwe, icambere ubumwe.